Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Ku ngoma ya Herodi umwami w'Ubuyudeha hari umusaserdoti yitwa Zakariya wo mu muryango wa Abiya, umugore wiwe yamuka kuri Aroni akitwa Elizabeti. Bose bari intungane mu maso y'Imana, bari nahinyuka mu gukora amabwirizwa n'amategeko yose y'umukama. Mugabo nta kana bari bafise kuko Elizabeti yari ntavyara kandi bose bari bageze mu zabukuru. Uwo munsi rero hari haramukiwe musaserdoti wo muryango wiwe. Zakariya aragenwa ngo arangure ibanga ry'ubusaserdoti mu ngoro y'Imana, aja guturira isenga kuko nkuko bitegetswe. Ishengero ryose ryari rikinje hanze ryariko rirasenga mu gihe cyo guturira isenga. Umumarayika w'umukama rero aramubonekera ahagaze iburyo bwa altari. Zakariya ngo amubone arajumarara, ubwoba buramutekera. Nyamumarayika yamara amubwira ati, humura Zakariya, warasavye urumvigwa, umugore wawe azokuvyarira umuhungu uzomwita Yohani. Azogutera ubuhigwe n'akanyamuneza, kandi ivuka ryiwe rizohimbara benshi. Nkako nyene azoba mukuru imbere y'Imana. Nta citwa inzoga, nta citwa ikiboreza azogeza mu kanwa. Azokuzuzwa mutima mweranda kuva kiri mu nda ya nyina, kandi azogarura abanyisirayeli benshi bayoboka Imana yabo. Niwe nyene azoyiza imbere afise umutima n'ububasha vya Eliya, agarura abavyeyi berekeza umutima ku bana babo. Ibigaba navyo bigarura agatima bikurikiza ubwitonzi bw'intungane, ategurira atyo umukama ingabo zimunogeye. Zakariya yamara abwira nyamumarayika ati, ivyo bizobimenyeshwa n'iki ko ndumutama umugore wanje akabashaje? Nyamumarayika nawe amwishura ati, ni jewe Gabriel mpora imbere y'Imana, natumwe ngo tuganire nkubwire iyo nkuru nziza. None rero uza kubikiraga ibikuranire kuvuga gushika umunsi bizoba, kuko utemeye ivyo ndakubwiye. Ivyo navyo bikazotaha igihe vyagenewe. Ishengero ryari rikirindiriye Zakariya ritangara kubera ko yatevyatyo mu gisengero ngo asohoke, biramwankira ko avuga. Baca bamenya ko yabonekewe mu gisengero, nawe akabayira amaboko gusa aguma ari kiragi. Igihe cyo gukora giheze aratahiwe. Haciye iminsi mikeya umugore wiwe arasama imbanyi, maze aguma hihishije mu mezi 5, yibwira ati, nabihawe n'umukama yanyitegereje akankura mu menyo y'abasetsi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turumva yuko ko dutera twegera akanyamuneza ko guhimbaza ivuka ry'umucunguzi mu buzima bwacu, mu buzima bw'isi, ko ariko dutera twumva imburi yako kanyamuneza. Nugira nti Imana yagaragaje mu bakurambere bacu mu kwemera ukungene yagira acira inzira ibizohava bikaba mu ivuka ry'umwana wayo. Ibibura ca gitangaro gikomeye tuvuga yuko ari kinyegezwa benshi kikabasiga, kuko benshi ntitugishaka kwemera ico twita ikinyegezwa, tugishaka kwemera mystère, kuko tugomba kwemera ubwenge bwacu, ko dushaka Imana ingana n'agahanga k'umuntu. Ibi ntagahanga k'umuntu gadashobora gusigura, nta bibaho, ni bitito, nibigume mu bitito nyene, nta bibaho. Abantu nuko tumeze, tugasanga Imana rero ntitukiyita Imana, nubwo mu mvugo théorique twavuga tuti Imana iriho, une existence dans Dieu, mugabo tukaguma tubona umenga nahiriho ntacitubwiye, ntaco tuvugana nayo, niyibereho hariya, jewe ngendera ku gahanga kanje n'ivyifuzo vyanje. Bica bituma umuntu yiyobegwa, agaca yigira Imana wenyene, agaca asanga ariko akoresha umwidegemvyo wiwe nabi. Mu nyuma mugabo agasanga uko abibandanyijemwo niko asanga umenga
imbere aserutse ahantu hari uruhome rukomeye rwo hadashobora gutanga inyishu, cyane cyane hamwe twita twese hadushira hamwe twita kuri dominateur commun, urupfu. Sinzi umuntu yavuze ati urupfu naho turitinya ni gwiza, nibwo ruruhura umuntu arushe, rukaruhura umworo, umugwayi akaruhuka, nibwo rumara abanyama, abishima, abagendera ku matungo n'ubukuru bagacinyiza abandi, bose rukabashira hamwe. Ariko kandi bose ntibaja hamwe nubwo rubacishije hamwe, kuko urupfu rw'umwe ntirusa n'urw'undi. Urupfu rwose rurisha ukungene umuntu aba asa mu mutima wiwe, mu kintu camugenza muri we. Aba rero twumvise muri abakurambere bacu mu kwemera, n'abantu Imana yagiye iraburamwo, itangura gutanga ibimenyetso by'ukungene igiye gushika, ikazohava rero ikabigaragaza muri uku kungene bibaruka ku gitangaro. Ariko kandi igitangaro menga kigarukira n'ubwo Imana iragikora mugabo kikarangukira gusa hagati y'abantu. Tugire Kristo, ibyo bintu murabitahura. Igitangaro carangutse ku kwibaruka kwa Bikira Mariya ntikingana n'igitangaro ikitwumvise cabaye kwivuka rya Samusoni canke rya Isaac. Murazi yuko nawe nyene Ibrahimu na Sara bamuronse bashaje gose, bajya bose n'imburi ziriko zirategura ingene Yezu azovuka we kubundi bubasha budasanzwe. Bariya bose mu bwuzure bwa kera tubona bavuka kubw'igitangaro, aho ubushobozi bw'umuntu buba bwarumye, akantu kagatama kazi kakanyokuru, ubuzima bwamaze kuma muriko, ariko Imana ikamugarukana mu buzima agashobora kwibaruka. Umuntu menga aba yarabaye ingumba, nta bushobozi bwo gushobora kuzana ubundi buzima, ariko Imana ihashitse ahatari ubuzima ikahagarukana ubuzima. Ni imburi y'ububasha bw'Imana, ariko kuri urwo rugero bikiranguka hagati y'umuntu n'uwundi. N'umugabo amenya umugore we bikaguma bica hahandi nyene tumenyereye naturellement Imana uko yabitegekanije kuri bose. Niko hariho igitangaro c'Imana mugabo kikarangukira mu gikorwa nyene c'abantu ko bisanzwe bigenda. Ugiye rero kuri Yezu, kwivuka rya Yezu, niho bizoca biba rero mbere ibisiga bwenge n'abantu bikabarengera gose gusumvya. Ukabona ingene Bikira Mariya we mu kuvyara Yezu si ikintu kiba hagati y'umugore n'umugabo, naho habamwe igitangaro c'Imana. Ni igitangaro c'Imana c'ikintu kiba hagati y'umuntu n'Imana. Nico gituma Yezu azovukana akabira k'umuntu n'akabira k'Imana. Abandi bavutse ku bitangaro ba Isahake, ba Samusoni, ba Samueli, abo bose bazovuka ku gitangaro c'Imana mugabo kirangukiye hagati y'abantu, bazogumara abantu. Ariko Bikira Mariya azovyara azoba ari umuntu kandi akongera akaba Imana, kuko ni igikorwa c'Imana Imana iranguriye mu muntu mu buryo nogira nti direct, ikibiriraho live, bitarinda guca ku kindi kintu. Aha no kugira ngo twumve ingene ububasha bw'Imana iyo bushitse mu bantu buheza bugatuma umuntu gira nti agabana ingabirano y'ubuzima. Muri uko kuntu Imana ifata abantu menga nta buzima bari baciteze gushobora gusubira kwibaruka, ikabazanamwo ubuzima bakibaruka ubuzima, harimwo imburi ya kure y'ingene Imana izura abapfuye, irema ubuzima aho butari. Hakabamwo imburi yindi ikomeye y'ingene uwo rero azoza avutse ku gitangaza kidasanzwe c'Imana, ariwe azogarukana ubuzima aho bwatakaye, aho butagishoboka, aho menga bwarapfuye. Azokwizura mu bapfuye, agaragaze yuko n'ubwo rupfu wamenga rushize akaburungu kanyuma ku buzima bw'umuntu, ko umwakiriye akagendera mu ngingo yiwe,
urupfu naho rwomushikira aheza akamusubiza ubuzima kandi akamuha ubuzima budahera. Aya majambo yo tuko turayasoma rero ntituyarabire gusa muri iyo mugabo, tugerageze kumva ingene ariko arabura igitangaza kizoba kuri Bikira Mariya n'igitangaza kizoba kwivuka rya Yesu. Mugabo kandi bitwigishe kwama twizigira Imana, kuko aba bantu twumvise bagenda barashikirwa n'ivyo bitangaro vyo kwibaruka ku gitangaro ahari ubugumba canke ubusaza. Nikimenyamenya cuko burya kubera ko bagumye bizigiye Imana bakaguma mu sezerano, Imana haragera igihe ikabishura, kandi Imana irishura. Hari ushobora kuvuga ati jewe ngira mpfe itanyishuye. Oya, yarakwishuye kumbure, uraraba ingene yakwishuye, kuko uko yishuye uyu siko we kwishura, siko nawe wikwishura. Ko kenshi twama dushaka yuko Imana itwishura canke bifatiye mu bwenge bwacu, kungene bwenge bwacu nogira bubipanga canke bubitahura. Naho tukagomba kwishurwa dufatiye ku kungene abandi bameze. Hera abanaka niwe yishuwe, afise abana beza b'amataye, uko la societe ibibona. Ariko sinzi ko mudatangarira ibintu vyabaye kuri Zakariya na Elizabeti. Bari abantu ngo basenga, kumbure bari baranasenze, haragera igihe baranabivamwo bagira bati nta kundi. Hari igihe usanga abantu menga turiko turasenga turi résigné, iryo jambo mu gifaransa muraryumva. Bon, nta kundi, reka dupfe gusenga, kuko tudasenze kandi twitwa ko twashize Imana imbere. Hari naho kwa president ataco tworonka, mu ntwaro yuba ataco tworonka, reka mpfe gusenga. Cengira baza yuko nabagiye gusaba akazi canke nabagiye mu muganga bagenda bambaye umusaraba canke batwaye Bibiliya, urabone ko bashize Imana imbere. Urazi ko byose umbere usanga bisabirwa mu mugambwe. Ukabona yuko aba bantu harageze igihe umenga barahevye. Bibonekera mu kungene uyu Zakariya yishura umarayika. Niho gangomba kumubwira ati rega jewe ndashaje vrema, ujya mutamakazi wanje yarumye nta buzima bukiri muriwe, kandi twarabihevye. Yamvugo y'uyu munsi twaramaze kwiyakira. Ivyo bintu uzanye bidasiguri kubizanye he? Mugabo marayika caramwemeza ati jewe sanzwe nkorera imbere y'Imana, mvuye imbere y'Imana, Imana niyo yantumye kukuzanira iyo nkuru nziza. Tugire Kristo. Rero bumvise ibintu vyabaye kuri Zakariya canke ku vyabaye kuri Bikira Mariya, bacagira bati mbega basha jewe nanje Imana ntiyoza gutyo kuri iki nakiriya ndiko ndasengera. Ababishuwe gutya, ahubwo saba Mukama nawe aguhe kumva ubutandukane bw'inyishu agomba kuguha ku kintu uri kurasengera. Kandi muri kurasengera ikintu cyumvikana mu buzima kandi Imana ihezagira, ukabona ntikibaye, urindira gushika ryari? Na jewe ntavyo nzi, kuko nta misi bwira pati genda umubwira uti arindire gushika umunsi munaka. Ahubwo Imana imbwira iti ndagufashe kurindira, ndagufashe kurindira. Na jewe nta misi mbwira, umunsi w'Imana. Muvise ingene marayika abwiye Zakariya ati ivyo navyo bizotaha igihe vyagenewe. Umwe wese rero arabe mu gisabisho ciwe. Igisabisho cacu n'igihe womenga nticishuwe, ntikizana umwiheburo. Si ukuvuga yuko Zakariya na Elizabeti umenga bari baramaze kwihebura, oya. Murumva yuko ngo bagumye ari intungane, bakagerageza kugendera imbere y'Imana. Urashobora kuba utararonka inyishu z'ibinabiriya, urashobora kuba utaribaruka,
urashobora kuba utararonka umugabo, utararonka umugore, utararonka na kiriya cyose ubona uti iki kintu nicyo sosiyete yacu na culture yacu y'uyu munsi ibona ko umuntu yabaye réussi. Haraho murambwira nti ukaza ubona agombye kuvundurukana uwo bahitananye wese. Nkaca manza kumada none uriya muntu muhitananye ubwo waritonze urabona yuko ari wari mwishaka ry'Imana. Hariho nigeze kubwira nti urazura murazanana tugende muri adoration, asanga n'umuntu w'umwesikuro yagomba kumurya amahera. Cyane aba bantu babige musanga batevye kuronka abagabo, mugasanga barafise akazi n'amahera yabo, gasanga ari abahungu bazi kurya amafaranga kamwemeza, mugasanga n'umwesikuro. Ejo ugasanga ugiye kwinjira mu birudahera baza ngo wari winjiye mu rugo. Kwitonda, kurikira neza inyishu y'Imana. Igihe utarabona yuko vy'ukuri uyo muntu ari umuntu agomba kubaka ko kw'ikintu cyuzuza ubuzima bwawe, kikanina hazimana kandi ikintu Imana ihezagira, tekana guma ugendera imbere y'Umukama, guma mu butungane bw'Imana. Aho niho hari vocation ya mbere, niho hari kuba réussi ubwa mbere. Kuko hari abantu uyu munsi bari mu rugo bariko baricuza bagira bati nari gupfuma mera nkuriye nkigumira hake. Yicuza kibaza ati Mukama, hari abantu bamwe kumbura namwe gushaka gusanga murimo babaniye nabi abo bubakanye ku buryo batuma uko baserutse imbere y'Imana baturi igisabisho gikomeretsa umutima w'Imana. Mukama, none ko watubwira ko patirirwa ari gisha kw'integuro yawe ari nziza, kiriya gisama majonjo ikinyenzi makwakwa nico wari waranteguriye. Imana ikababara. Wibuke yuko uwo mwubakanye ikintu ca mbere muhamagariwe n'ugufashanya kugendera imbere y'Umukama no kubintungana imbere y'Imana. Nico gituma mubikura muri etat civil mukabizana kuri altari y'Umukama. Ni kintu Imana ibirimwo, aho ibigutanze kugira ngo wuzuze uwundi. Nigihe nawe wakira undi kugira uti ndumva ko hari ikintu azonyunzuzamwo bigatuma ngendera imbere y'Umukama gusumbya. Kuko igihe twaserutse imbere y'Imana ku mugoroba w'ubuzima bwacu, naho Imana izogira iti mbewe ntibashoboye kurongora, kutarongoye nta juru winjiramo. We ntibashoboye kurongogwa, kutarongowe genda hariya. Izo kubaza iti we kutarongowe wagumye uhagaze gute imbere yanje, wagumye ugendera gute imbere, we warongowe wagira uti uri réussi uri mu rugo, wagendera gute imbere yanje. Ntizogira iti ubwo wewe kutavyaye kumwe isosiyete ciguta kagira turi gicibwa uraduhanereje umuryango tuvireho. Hari nawe ushobora gusanga ari umugabo ari watavyara, ubakenge karaje, ari abagabo batinya kuja kwipimisha, genda kwa muganga, reka guhinda umugore wawe nawe ushobora gusanga ari wewe. Imana yaratanze ubwenge, ugasanga hari abantu benshi bariko baraba victime yuko batavyara, bakirukanwa n'abagabo babo, ahubwo ari abagabo batavyara. Imana nizogira iti wewe mu rugo rwawe ntiwavyaye nta juru winjiramo, mugabo muri uko kutavyara kwawe wagumye ugendera imbere yanje, kuko naranse kutavyara, naranse kutagira kugira ngo ndakurondore mu bundi buryo, nagombye kugutanga kw'ikimenyetso. Tugire Kristo. Ivyo bintu muravyumva. Reka kuja ahantu wiyicisha amajujuma ya societe, amajujuma y'abantu. Hano n'abantu bakisanga ameze gutyo. Hakuganira neza n'umuntu ngo wumve ko womufasha ukamumuhanjagiza ibintu, uzoduhagarika umutima gushika ryari, ugumubenga. Ubwo nivyo urazi neza ivyo ari vyo, urazi ivyo ari vyo neza imbere y'Imana. Umuntu kamwuzuza ukwiyanka, ukumva umenga nta siguro y'ubuzima afise, nta camariye isi, muga wagenda kuraba ugasanga Imana hari ibindi bintu bimukoresha imutanga kw'ikimenyetso.
ibindi bintu bishobora gutuma arondoka mu bundi buryo bukomeye cyane atopfuye arondotsemwo agiye nko kubaka canke atagiye kubaka. N'umuhezagiro w'Imana kubaka, kurondoka n'umuhezagiro w'Imana, ariko n'utaronse uyo muhezagiro Imana iba yaramubika undi muhezagiro. Igikuru n'ukuguma tugendera imbere y'Imana tukarondeza ubutungane bw'Imana mu buzima bwacu no muri ivyo byose turiko turacamo. Rondera Imana n'ubutungane bwayo, ibindi uzovyongererezwa. Niwaja kubaka, rondera Imana n'ubutungane bwayo, imbere uzosanga winjiye mu kubaka iparadizo. Ariko niwarondera gusa umugabo canke umugore utarondera ubutungane bw'Imana no kugendera imbere y'Imana, uzovumbukana ikigungumuka. Turi kumwe? Ariko ni nkuko bishobora no gushika, ugashobora gusanga wubatse neza mugabo ugasanga mu nyuma urugo rwarinjiranye rwaratewe n'ibindi byinshi. Ariko igihambaye n'ubundi nico kugendera imbere y'Imana, kuzigama, kugerageza kugwana kugira ngo ugume imbere. Birashika umuntu akatarikira agasanga yaguye mu vyaha, yaguye kure y'Imana, ariko igihe ugihumeka Imana ikagira iti subira ugaruka kugendera imbere yanje, ntibirahera kuko jewe mfise n'ubushobozi bwo gushobora kuguhindura aho wari wumva umenga uti ntacu kivamwe na n'inkono y'itabi nka kugira igitangaza. Ivyo bintu ndavyibuka umunsi umwe umugore imwe yigeze kuza kumbwira ati umwana wanje yavyariye muhira byarananiranye, mugabo akamamwishura ati mama naho wamumpambarira ukantukagura ukampanga ugasubira bikananira, genda nzi ko Bikira Mariya atazompeba. Naho yava kubikora yaca kuri Ave Maria akabwira Bikira Mariya ati amafire yasuye kuncikana byananiye. Umunsi urizina mugacerere ku mutima wiwe, Imana iramuhagurutsa. Imana iramuhagurutsa, aracika ikimenyetso mu muryango wiwe, aracika uruhoza kuri mama wiwe. Mu nyuma naje numva agaruka kumbwira ati ngo wow pati wari ibintu Imana yadukoreye by'ibitangaza ni nibiki. Wa mwana wacu ubu ingene atekanye, ingene apanze, ingene bya bintu byose yabivuyemo, ati sinzi ibintu Imana igira. Ni rya jambo yakubwira Bikira Mariya ntazomuheba, ku buryo bw'uko nzi nibigeze kutwigisha ati n'igihe ugomba kuja gukora ikintu pfumu bandu uca imbere Yezu uti Yezu je biransi ndagiye gukora iki kintu, azomenya ingene abigira. Mugabo uko kuntu ugira uti nguma ngaruka hajya, nguma ngaruka hahandi, nivyo bituzigamira kuzoteba tukabona rero ubushobozi bw'Imana aho ubushobozi bw'umuntu menga bwaherewe kubera ubusaza, bwaherewe kubera ubugumba, umenga nta kintu umuntu akirondoka, nta kiza c'Imana coba kicumvikana giciye muri jewe. Biracashoboka igihe ugihumeka, biracashoboka. Niko kanyamuneza mbere tugiye kwigina. Ni hehe wumva uti waragumbanye utagisokorokamwe ikintu c'ubuzima bw'Imana, c'umuhezagiro w'Imana? Ni wumva umenga uri kurasaza utagishobora kuvamwo ubuzima bushasha, Imana irashobora kugira umuntu mushasha, ikibaruka abandi bantu benshi beza iguciyeko. Zakariya na Elizabeti, Imana hakagera igihe ikababwira iti nivyo narabimye abana, nari kubaha abana 12 bo ngaho mwisi nk'abandi bose, bire bange bakavamwe ibidoma y'abantu b'imihimbiri n'imbunuza aho hanze. Yego mukagerwa ko mwavyaye mugabo bisike mwaravyaye heyema, ariko ikabaha umwana uyu umwe kandi aje nyene hamwe nyene batari bakimwizigiye. Nayo nyene yaravye mu mwana wa Yezu Kristo, Yezu akaraba Yohani Batista akavuga ati mu bana b'abantu nta mwana numwe mu bana b'abantu angana n'uyu.
mukiri ngaho ntawungana n'uyu. Arimwo amateka, arimwo histoire ikomeye y'ubucuti bwanyu n'Imana. Ukabona rero Imana itevye kuguha icurabira mu bandi mu buryo busanzwe bw'abantu, ukabona itevye kuguha, ahubwo terama neza, igomba iguha ikintu izorira bikavuga iti iki ndaguhaye ntikingana na kijya natanze naturellement kuri bose. Reka gucika intege, reka kugiterera hasi, kigumeko naho uzohwera. Hariho ibintu tuzokwishurwa tumaze kuja hariya mwijuru. Mwari mubizi? Hari abavyeyi basengera ngo gukira kw'abana babo, bakarinda bapfa batabonye bakize, atari abantu bari mw'Imana. Mugabo bamara gutaha bagashika hariya, bagaca baja muri intercession rero isumbirije, abana babo bagasigara barakira, bagasigara baramenya Imana. Hariho ibintu nimwitege yuko umenga ibisabisho byose muzovyishurirwa ngaha. Aba bakurambere bose bariteze kubona Mesiya, mugabo bamuboneye hariya. Ikintu ciza tukakigumya, tukagiteramira gushika atari uko gusa kirangutse, gushika twebwe nyene turangutse neza, tugashika imbere y'Imana, gushika imbere y'Imana. Burya ibintu Imana iduha si kugira ngo iduhe ibintu hama tugumuko, ni ukugira ngo twegere imbere yayo gusumba. Ushobora kutaburonse ico ariko urasaba citwa gutya kijanye n'iki na kiriya cyo mu gihe, mugabo ico gisabisho cyo kukigisaba kikakwegeza imbere y'Imana, kikaguma kikuduza ku Mana, ukaguma ugendera imbere y'Imana. Ngiki cyo ndabifurije mwese, hanyerera, hatemba, hagira iki, horoha, haryoha. Dusaba Umukama atugumirize kuguma tugendera imbere yiwe. Binashitse tugatsitara, tugaruke, kuko n'Imana idatsindwa mu rukundo rwayo, kandi yamigabirije, yama yiteguriye kuturokora mu mwana wawe Yezu Kristo. Yezu yaraje mu buzima kugira ngo ntuhavugumbana, ntuhavusaza utagishobora kuva mu buzima bw'Imana. Nuriya musaza abandanya arondoka ibyiza by'Imana. Amen.